Reka nsubire ndabaramutse n'abaha n'ikaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dushikiriza kuri ino mboneshakure ya ICTV. N'umwanya w'amakuru agezweho ariko aravugwa cane. Akamaramaza umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito yagenye mu mabanga umuntu atabaho. Ivyo vyoba vyaratewe n'iki? Turaza kubaha ido nido turabe ukuntu Perezida Ndayishimiye yagenye mu mabanga ariko uyo muntu yagenwe akarondegwa hose akabura, bigatuma Perezida aca yivuguruza agaca ashiraho uyundi mu gihe uwo yari yagenye mbere yasanzwe ari umuntu atabaho. Turaza kubibabwira muri ano makuru mu buryo bw'ido nido twabiteguye. Tukiriko turavuga kubirabana n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye Varisito batazira General Neva, kuri ubu ntabwo ariko arabarizwa mu gihugu. Perezida yoba ari hehe? Turaza kubaha ido nido muri ano makuru twabiteguye kumwe n'umutambukanyi wiwe. Mu yandi makuru menshi hariko haravugwa, turaza kubabwira ko ubusumbasumbane bwibonekeza mw'ivunjwa ry'amafaranga mvamakungu ico bwoba buvako. Umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca akaba yabwiye abashinga amateka n'abakenguza amateka ko kugira ngo ico kibazo gitoregwe inyishu ari kugenda buke buke, kuko ngo nka hamwe woringanisha ngo woca usanga ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro. Turaza kubigaruka ko ivyo Gervas Ndirakobuca abishikirije inyuma y'ivyavuzwe n'umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi Daniel Gerase Ndabirabe, avuga ko ngo abarundi badakeneye amafaranga y'abanyamahanga ngo kuko ngo umurundi arashobora kugura inyama mu mafaranga y'amarundi, ivyo vy'amadolari n'amayero abarundi navyo bazi. Turaza kubigaruka ko muri hano makuru twabiteguye. Mu yandi makuru, mu gihe kuri uyu wa 23 z'ukwezi kwa kabiri 2023 hariko hasozegwa ibikorwa vy'inama igira 43 y'abashikiranganje bagize umuryango w'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko. Uburongoye iyo nama shikiranganje Ambasaderi Ezekiel Nibigira yavuze ko bikuru vyari ku rutonde rw'ivyirwa muri iyo nama harimwo ibijanye n'ingene igihugu ca Somalia coza muri uwo muryango, ikibazo kijanye n'itangwa ry'akazi mu karere n'ibindi. Mwomenya kandi ko inama nk'iyo yaheruka kuba mu mwaka wa 2015. Abashikiranganje bose bari bayitavye ndetse bakaba bari banezerewe cane no kubona baje muri iyo nama. Iyo nama yari yatanguye kwa 19 Ruhuhuma 2023 ikaba yabereye ku hoteli Club du Lac Tanganyika mu gisagara ca Bujumbura. Twababwiye ko umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito yagenye mu mabanga umuntu atabaho. Muti ivyo vyovyo vyaba vyaratewe n'iki? Ubu turiko turavugana Perezida Ndayishimiye ntabwo ariko arabarizwa mu gihugu. Yoba yagiye he? Turaza kubaha ido nido, ariko nanone tubanze dutangurire kuri no nkuru aho ngo ubusumbasumbane bwibonekeza mw'ivunjwa ry'amafaranga mvamakungu ngo bwoba hari ico buvako. Ni mu gihe kuri uyu wa kane igenekerezo rya 24 Ruhuhuma 2023 inama nshinga amateka n'inama nkenguza amateka y'u Burundi bari baramutse bakira icegeranyo c'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Abashinga amateka bakaba bipfuje kumenya impamvu hari ubusumbasumbane bw'ivunjwa ry'amafaranga mvamakungu bwibonekeza hagati y'ibanki nkuru BRB n'amazu yabigenga Bureau de Change. Kuri ico kibazo umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika akaba avuga ko kugira gitoregwe inyishu ari kugenda buke buke, kuko ngo nka hamwe boringanisha ngo woca usanga ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro. Agira ati nk'ubu naho twubinganisha hama nabo bagaca bongera kuriduza gushika nko ku 6,000 na leta yoca yongera kuduza kandi ivyo rero ariko umushikiranganje wa mbere akaba amenyesha ko leta igiye kubandanya ikora uko ishoboye kose kugira ngo ico kibazo kizotoregwe umuti mu misi iri imbere. Twabibutsa ko gushika kuri uyu wa kane igenekerezo rya 20
2023 ruhuhuma 2023 ibanki nkuru y'igihugu BRB yariko iravunja idolari amafaranga ibihumbi 272 n'ibice amajana 700 mu gihe mu mazu y'abavunja bavunja idolari amafaranga ibihumbi 3,820. Amafaranga y'amanyaburaya nayo ero ikaba yavunjwa ibihumbi 2,201 n'ibice ibihumbi 3,429 y'amarundi, mu gihe ku mazu y'abavunja yavunjwa ibihumbi 420. Ikena ry'amafaranga mvamakungu ni kimwe mu bitera ibura ry'igitoro. Bamubajije impamvu ikibazo c'igitoro kiguma cibonekeza kandi iminsi yose abatwara igihugu badasiba kwizeza ko kigiye gutorega umuti, umushikiranganji wa mbere akaba atatinye kwemanga ko ibura ry'amafaranga mvamakungu kiri mu bitera ubukene bw'igitoro. Nerako Buca Gervasi asigura ko iyo habaye ubukene bwayo bica bigorana ukuntu kirangurwa, kandi ngo iyo habaye uguteba n'akanya gato bariko baragipakira, ariyo mpamvu mu Burundi bica vyibonekeza. Dutandukire tugaruke ku makuru avugwa ku mukuru w'igihugu. Perezida Ndayishimiye ntabwo ari mu gihugu, ariko nanone hari inkuru bamwe bavuga bati ibi nakamaramaza, bati ibi sibara ku mutemere. Umukuru w'igihugu yagenye mu mabanga umuntu atabaho, muti vyoba vyaragenze gute? Nkuko rero amakuru twamaze kumenya, uwa mbere yari yagenywe ku igenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa kabiri n'uwitwa Deobede Ntunguka, akaba uwo rero hose bararondeye barabura. Amakuru adushikira ngo ntabaho, ubundi yaciye agenwa ejo hahise, akaba ari uwitwa Alexis Girukwishaka. Ariko abantu bakibaza none bigenda gute ngo umukuru w'igihugu agene umuntu atabaho? Ati biracagoye cane gutahura. Muti none ivyo vyo bari ibiki? Ati mu Burundi ibi bintu biratangaje, aho kwigenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa kabiri 2023 umukuru w'igihugu yagenye DG w'isosiyete Office du Thé du Burundi, amugena mu mabanga, baramurindira ko ashika kugira abisikanye n'ubundi barabura. Babajije kwa Ntare basanze umukuru w'igihugu ngo yihenze yagenye umuntu atabaho. Ejo hahise General Neva yaciye agena uwundi vyihuta, uyo yagenwe nawe akaba ari uwo bita Alexis Girukwishaka, mu gihe witwa Deobede Ntunguka uwo rero hose bararondeye barabura. Amakuru adushikira ngo uyo ntabaho. Ivyo rero bamwe bakabifata nk'ibara, bati nakamaramaza, ni gute umukuru w'igihugu ashobora kugena umuntu atabaho? Benshi rero bakibaza ati ivya CNDD-FDD biracagoye cane, bati ibi bintu ntago vyoroshe. Ati rero ibi bintu biratangaje, umukuru w'igihugu agena umudeje baramurindira ko ashika kugira bisikanye n'uwundi barabura. Babajije kwa Ntare bati umukuru w'igihugu ngo yihenze yakaba yagenye umuntu atabaho. Ejo hahise General Neva akaba yaciye agena ubundi vyihuta. Benshi rero bagiye bavuga kuri ibi bintu bati ibi nakamaramaza, nibara ku mutemere. None umukuru w'igihugu yihenda gute gushika naho agena umuntu atabaho? Ibi rero bamwe n'abandi bagenda bavuga bati mu Burundi hariho ibintu bigoye gutahura, kumva ko bagenye umuntu atabaho, bati bishika gute? Ati biragoye gutahura. Donc muri OTB bararindiriye ko uwo yagenwe aza kubisikanya n'ubundi barabura. Nuko rero umushikiranganji acarabaza indani muri presidence ati urya muntu mwagenye ko ataza kugira remise et reprise yoba ari hehe? Muri presidence naho bati ntawe tuzi, twarihenze ubwo ntabaho. None ivyo birabaho mu Burundi? Ivyo
twabihebeye Kongo ati mu Burundi vyaho biratangaje cane ati yari yagenye DOBD ati basanga uyo nawe ntawubaho. Ivyo rero ibirabana nuko kuba umukuru w'igihugu yaragenye umuntu mu mabanga ariko uyo muntu bagasanga atabaho. Wewe uravuga iki ko birabana n'ivyo bintu? Reka tugaruke nanone ku makuru y'urugendo rwa Perezida Ndayishimiye mu gitondo cyo kuri uyu wa 24 z'ukwezi kwa kabiri 2023 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaherekejwe n'umutambukanyi wiwe bahejeje gufata urugendo berekeza Kinshasa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Evariste Ndayishimiye akaba yitavye inama isanzwe igira 22 y'abakuru b'ibihugu n'amareta bigize Afrika yaho hagati. Inyuma yaho umukuru w'igihugu azogera urugendo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ariko abantu bati Perezida w'u Burundi niwe mu perezida agira ingendo nyinshi cyane kandi ngo ivyo byose akoresha amahera atari make y'igihugu. Abandi bati abari mu kazi kiwe kandi ivyo ategerezwa gukora ategerezwa kubikora kandi ngo ivyo birahesha ishusho nziza igihugu. Abandi bati none ko atandege afise murumva amafaranga ahora akota indege zimurerura zimujanye mu bihugu canke zimuvanayo ayo niyoteza imbere igihugu canke akagura indege yabo. Bamwe bati ivyi Burundi biracagoye cane. Abandi bati none ko Perezida Ndayishimiye yama mu ngendo akora ryari? Abandi bati ego nivyo abariko arakora nyene ako niko kazi kiwe. Abandi bati biratangaje kubona umukuru w'igihugu agira ingendo buri munsi ariko akaba adashobora kwegeranya ayo mafaranga bakota indege z'abandi ngo bayagure indege rero umukuru w'igihugu. Ni vyinshi bamwe n'abandi bagiye baravuga kubirabana n'izo ngendo z'umukuru w'igihugu. Ariko nyene umukuru w'igihugu inyuma y'itangazo ry'ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayubaha Ndayishimiye bakaba bahejeje gufata urugendo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 24 Ruhuma 2023 berekeza Kinshasa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu nama ya 22 y'abakuru b'ibihugu vya Afrika yo hagati tegekanijwe ku munsi w'ejo wa gatandatu igenekerezo rya 25 Ruhuma 2023. Inyuma y'urwo rugendo rwo kuwa 26 Ruhuma 2023 umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe nyene nkuko biri mu itangazo akazoca afata urugendo yerekeza muri Congo Brazzaville mu mubonano na mugenzi we wa Perezida Denis Sassou Nguesso. Ngayo habwe mu makuru yaragezweho yavugwa cane mu bisata bitandukanye. Ndakengurutse cane kuri mwese mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose wipfuza kurajuba mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi urafyonda kuri subscribe maze twashira ko inkuru ikagushikira mu bambere. Ibihe vyiza kuri mwese nivyo ndabifurije.